ega mana nanje urugo rwombera n'ukuri mana ariko nubona ko urugo rwombera by'ukuri mana oya n'ukuri nawe hari igihe umenga urareba iyo mana mbabarira n'ukuri umenya nari ndakorogoseka kangure ndabe n'ukuri mugabo gamana oya nawe n'ukuri Oji. Bisiro. Oji. Karibu kiasi. Nini chafu? Acha. Nameze neza. Tunashimina. Nakubuye. Aya masaha muganga byakugoye kwe. Reka kiasi afite n'ubishire n'ubona ko amasaha bageze kure nyine. None uri inkumi. Ibintu bigufatira ushoza gukora saa 4. Nibiki? Ndamesera abatwayi banje. Bana bakobwa muti basubiye ko mwahindero. Ubura kumesura n'umugabo uza kumesura bataya ba. Ngawe nawe yashushe umbwira nkuko. None urindiriye igipfu. Isezerano Ai myaka nawe bikurembe. None imyaka erega isezerano ry'Imana riratirira. N'umusazi ukenye musazire mugira. Mama. Ivy'Imana byarambije abandi bo batashe. Mbe mama rero. Mama yagiye muri Kaka ni wewe. Isawa gose. Yego kwe. Kaka nandi tunzani bujumbura ni ngira afite. Oya uzoka. Ariko mwina magene bagine mwangere. Oya na murabere. Murarenze. Bibi mwariko muragani. Oya ibyo birabategurira abantu. Ico gikeje. None ndenda kwibaritse. Urindiriye iki? Noko yakubwiye. Aho munganye imyaka uwanyuma abyaye gatatu. Kaka agomanye ke TV. Zaruzuye. None urindiriye. Uko twasureye. None Imana usenga. Ga. Irasiye. Yagiye mwiko. Iri ku rugamba. Iracyari kiravyi. Ndakubwira kiravyi. Imana yahaye umwana Sara nanjye ntiyariho no kuma umugabo. Yo. Umugabo baramutora. Sawa. Emwe namwe ni muhene. Reka ndakwihoze. Tutobisubiramo na mama. Yego basi. Ari imyaka yikwije ugiye gupfa muhira. Ukapfa uja kwangara. Yo. Ugiye kumugora na munsi. Aho kirazira. Na wewe mubiki. Wamukecuru wewe n'ubukwiye gukora. Aya mahera yambere mama. Aya mahera yambere mama. Nayo munsi mukuru. Yo. Hanyuma uyu muza kuyaha mama. Kwigirira aho. Waza kuramuwa kaka. Odi. None nyitso nawe ukizera. Wewe ntabizera wewe. Yego muje mugenda. Bara ndiko ndake. Ugende urajya mvura n'ibina ba. Sigara nawe byana muri. Aho. Nkumi ni sawa. Ariko muhanure. Ari hivyo byo turakora na muhanure. Nkumi ni sawa. Nakomeye. Ngabla mariage. Koko mundangi muganga. Ngira ntiwona kwemera. Mbeta kubaza. Aho nibona ko washaje. Kwanza reka ndakubwira Cari kinzanye. Naje kubwira kubaza impamvu mama wataje mwishira hamwe. Mama wanje meme hari ibigori hari hepfo mu murima. Biriko biruma kandi je yambwiye ko havye. Erega nawe warumye. Cyangwa ngira neza yuko urinze unganuko utaronka nuko uramutsa n'abatama baragutinya abasore bakagutinya. Nubona yuko wewe ukwiye kurongorwa cyangwa ucikire cyangwa nuwo gucikiza ntawe uronka. Genda mara iyo duhuye mu nzira ukandamutsa ndumigwa. Eske wewe wareme wigaragiye wareme mu biti kugira nuronke nuko kuvugisha n'abasore bagutinye cyangwa utere imyaka. Meme ico nico cyari kikuzanye cyonyene umana kugiresha je ngaho urya bukwe gwanje buri hafi nje kukubwira no gutumira mirimo kandi rero do protocol nuzo tura protocol nyene hari ndo kumenya tugezweho nyene twagize mariage zo turatuzimana utwereke neza yuko wewe wahumbaganiye iwanyu. Meme gigende batara kandi wabo yavuze genda ariko ndizera ko Imana senga atari bayaka atayitagora. Siga unanyegeza nimbi mu mutwe ngira zanuzo nta kibazo
wanaza amasaka y'imisigati wakecuye imihanyari niyi ndabishimira Imana genda rero shimiye Imana izuguha umugabo genda nta kibazo cyangwa uri wawe ndavuga ngo umugabo wanje ni Yesu nta kibazo Yesu azobakwira se Mana bino bintu nacyo numva ubwanje bindambiye ehera abakiraze aravuye Bujumbura arashitse muhira arigenda n'umuryango agafata amahera y'umunsi mukuru kweri akayaha umwana w'umuhererezi Mana kano gasuzuguro n'ukuri Mana ndumva ntabyishinovuga kuko mvuga byishino hava nsanga ndakurogoseko cyangwa nkavuga ibirengeye icyo wangira ariko nta kibazo reka ngende Mana haho kundengera n'ukuri Nubitiko kwicindira wote kwe dukora akazi kose reka nihaja ha Wabasa nachoza kurondera permit wangu arondera permit nk'ubu mu bintu cyane kwitegurira Noheli ntubizi none Sawa urata kuvuga na mugabo Masara njye pere nakira kuzajya Mugenzi kora akazi ka Sharaje Nsanga atari byo bazi oya cyitege message nabonye oya mvuga sinzi cyo namukora nahanyene asha mahoro urumva tuje ngaha aba ikibazo nyabatiro Mase hari umuntu turiko turaronderana ngaha muri iyi hoteli yanyu iwacu ameze gute turihuta twemerere urondera amahoro ari rindira urondera amahoro n'amahoro kuri kinjire hoteli bijya nago gwitaha mugabo kandi rero sinaje ndabe ko ari amahoro kwanza nta kunyirukanisha mwebwe ndabizi rashe nahanyene muriko mujyana babari nako dutesha umwanya turiko turondera umuntu ari ngaha umva base ndakubwira umugabo wanje yaje ngaha urumva yaje ngaha iwanyu kandi yazananye n'umukobwa nukuri ndagusabye ndakwingiza nukuri ndakwingiza ndeke ndengane namenye n'isubazi urabizi neza ko ari hano ndamenye ngaha ni kwitaha aha haza abantu baje kuvuga nyuma yaje kuvuga uje kumutesha amahoro Ntigute ko ari ari ngaha reka tumukurikirane sawa ntateka tugere bijanye wowe mukobwa we ari ngaha kinyuma ndabitireza ko ari ngaha bana ndica umuntu ndeka umuntu urambona bashaka gukura umuntu mu maspendi wenda ndakubwire wewe hari ibintu ariko ndumva ngahagute washatse ngahagute hagenda kubwira inkuru yose ukwiri nta na kimwe ntamenye watanguye kwandika message ndakubona message zose shitse ngaha mfise adresse ikwiye wewe urazi guhera mu munezero ukarangiriza mu mubabaro wewe tatwa to nimba nawe ushaka wewe randevu ni kuri bonana nawe ngo iki wewe agakecuru kandi wowe umuntu aje gukoza mu matwi we ntiwumva kandi muri ko muri hagarara ngo sheri oya cyebe bintu zishobora kubyara nimumbone erega ndora pasi nimumbone doka cyane umunsi mwana yashaka kuryoherwa umunsi mukuru n'umwe erega nabyo dombeye kwiga abasore kajya kwiga abasore n'abandi wewe n'icyo hama nyarusa umbwire twisubirireyo nyarusa umbwire erega ndora n'ukuri hari umunsi umwe ndora pasi n'ukuri nyarusa ewana
kwica amapeti wowe ariko ndiko ndabona kumahari shari wabura niki murugo wanje wabatiki atumuhara ibintu bibi ukamanitse umutima nk'uko ikintu wabatera iki murugo wanje wana wewe nimba uri uranseresa ngo umunsi mukuru ndiko ndajya nowe nawe uzura amaso ureke Yesu ashimwe. ni kuri bonana Yesu ashimwe. Yesu None ashimwe. uwo mukecuru umunsi wa mukobwa wo kwa Matayo Yesu baza ashimwe. Ndikunda sinshobora kubihanganira ibintu ndiko ndabona n'amaso yanje ndiko ndibaza nshobora kuba ndiko ndabona sinshobora kubyihanganira uwo mukobwa ndamuzi no kwa Mariko yabuze umugabo pasta n'ukuri sinshobora kubyihanganira nabasanze muri iryo hoteli banza urindire. Jene kumwe nasemerera mu ibarabara ndiko nge nasemerera gute muri ko gutera induru ngaha imbere y'ihoteli gute mwiba mukozi w'Imana je ndakubwiza ukuri mushinga ni biki none usimbone impamvu aranda umutsi urumva ugenda no mu mano aguma aranda umutsi wewe uhera itariki imwe nandindire mvuge pasta basi ni mumuruhusha ngerera umuntu pasta mbabarira pasta chenyo none habaye iki mukozi w'Imana ndiko ndavuga urumva ubu umugore nta kuntu nahereye mu kwezi kwa mbere twamana turarana twirigwana umwanya wose yankinira yarandonga none uno munsi urumva turi mu munsi mukuru none naba kuri yanjye nyene niriko ko mpindura nkarabiyindi njya none mube muri yanjye nyene sawa ndindira gato indira nawe vuga kuva imyaka yose amaze niwo muhungu wa mbere mbonye amajiji urumva ko nari kumwitesha nta pasi muhungu n'umwe yari bwigere akubaza kandi kiri ashagitaye none banza undindire gato ndanamuke ashagitaye muhiri wacu je n'umukuru w'umuryango ariko nafise mukuru wanje ipakira ati yafashe ngeraduka ayazana amahera muhira aho kuyahaja aho nayaha mama kubona ya munsi mukuru ati aho umuherezi wacu nanjye nanjye nafise no kujya kumwa munsi kuri umunsi mukuru nawe ndakubaza ikintu kimwe pasi urumva ko nawe nakura kwicarira uwo mugore nawe kugira ifuwe isaha ikajya twese n'ubundi nije ndi nyishu kuri wewe wanashire ngiye hasi tubaza ndabona ari utoroshe wowe rero uvuga ati musabikanye sibyo uvuga ati wewe musabikanye uyu n'uyu urubanza mwumva rworoshe bene data rindira madame ubivuga kwiki nawe vuga ndabazi nije nabahezagiye ndabazi nije nabahezagiye ngira ndamubaza ikibazo kimwe igihe muhezagira ubugeni bwacu ivyo ko azosiga mu nzu ngo nitwogumana jewe jenyene ivyo twabisezeranye wibuke ko yatubaje ati mu mahigo no mu maruswa muzihanganira rero muri bino ndimo ihangane ndakubaze uvuga ati muri ibi arimo yihangane pasta ndakubaza madame tekana ndakubaze wewe ushinga ndakubaza gute ushobora guca inyuma umudamu wawe izo mvugo zikura suko guca inyuma ni rimwe ryonyine mu minsi mikuru reka sinabikora na rimwe
uvuze ati umuciye inyuma kubera ari mu misi mikuru nawe uvuga ati kubera ari mu misi mikuru igihe mwasezeranye igihe twabasezeranye indira igihe twabasezeranye wavuze ngo tuzotandukanywa n'urupfu sico wavuze ngo muzotandukanywa n'urupfu none uyu konje hagati yayo uyu mwanya uri ko muratandukana uyu abaye nyishura uyu abaye uyu ahindutse iki sawa iri rimwe uyu munsi nyene urashobora gutuma ubuzima bwabo butandukana bibiliya irabyemeza ibi sibyo vuga uyu abaye kuri abaye kuri rwo rwayo n'urupfu rwapfuye rurahabuze n'uko nyene bose sawa ndakubaza kubera n'umugore acaba urufuniya ndakubaza harawugeze ubona gusoma yuko urugo harawugeze ubona ko urugo ari abantu batatu wabibonye urugo rurangara we nta rugo ufise ibyo ntabyo uzi uri kumwe gusa genda kurendagarutse umukozi w'Imana akaresenera bwamuriye madamu babarira babarira n'ukuntu je gusa banza ndindire gato wamwigemewe abigeme benshi baratakaza ubwigeme bwabo ngo ni mu minsi mikuru wewe warihanganye wararindiriye uhera ukiri muto urakura ugeze aho ugeze abo mungana ariko kukanyuma utakaje isezerano ryawe n'Imana hari byinshi Imana yagusezeranye ariko urabyononye byose ubisutsemo amazi ubicikishije ubusa wiyandaritse kukanyuma wiyandakije Pastor, mbize ndakubwira ikintu kimwe. Ufata urugo rwawe urarusambuye ngo ni rimwe nagume hamwe urazi n'ukungene yarya inyama yazimira nk'ibinini wowe urubona urupfu ngene n'urupfu wowe urabonye ko ari urupfu nanjye akoremera ko ndi urupfu mbabarira ndakubabarira iki mbabarira n'ukuri ndabira nimbi yari yanyegeje ngo ashaka nanjye n'ukuri mbabarira dore kwasi n'ukuri mbabarira kuko nanjye pasiteri avuze ijambo rimwe ngo pasiteri avuga isuku nk'umuntu nk'uyu we wamubabarira pasiteri nawe utwigisha guharira frank icyari nawe kuko icyaha twagisangiye fukama icyaha twagisangiye kuri kuramira fukama uzo imbabazi uyu wewe namubabariye ataranazisaba ni umugabo wanjye w'isezerano ndamukunda kandi tuzokwamana ibihe byose umva madamu nawe namubabarire umva ndakubwira ijambo ry'Imana rivuga ngo duharire abatugiriye ubu niwe yamaze yatumye ntaronka n'akabaze ka Noel umviriza ndakubwire umviriza ijambo ry'Imana rivuga neza tudahariye natwe batugiriye nabi ijuru natwe tuzogenjiramo kandi mu majambo najye nigisha navuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye Imana itanga umwana wawe kinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi none wewe Yesu yaguhariye ibyaha bingana gute jambo ry'Imana ngo kera twarabo gupfa rubi ngo nta bantu twarabo gupfa rubi twarabo kumaramara twarabo gukogwa n'isoni ngo ariko none turabantu kuko twizeye izina rya Yesu nawe muharire jambo rirankutseko birakwiye ko tubabarira abandi kugira ngo natwe tubabarirwe ibyacu ndamubabariye muga pastor ntazosubire nahaguruke naje ndakubabariye ahubwo nawe wari ukwiye kumusaba imbabazi kubera ubwigeme bwiwe wishe pastor ariko ibisigaye tugende turabiganira umukozi w'Imana yego iyi minsi mikuru umva ndababwire Frank ituma abantu bagwa